how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Shalom shalom amahoro kuri mwebwe mwese mukomara dukurikirana kuri Burundian Gospel TV mukaba muri kumwe na Inajambo Tiffany Joel. Uno munsi twaba twagendeye ahantu reka ndabareke babibwire kora ko je nabivuga shaka kubivuga kutariko kandi neza. Reka ndabaho umwanya babibwire bababwire amazina yabo bivuge ndetse turabahaye umwanya turakiriza amahoro mwese kumwe. Amahoro. Ego ndasavye mubwira ariko aradukurikirana siko mwivuge babamenye ko nabwe 2019 ndabazanye ibintu bikomeye cyane. 2019 turi show siko rero aho twagendeye no munsi kabisa ni kaga kemanyi gafundikamo ibya bindi byinshi nabemeye 2019. Ariko cyane jewe nitwa Toyi Elodie ndi mu mugwi wa Arselo Twins. Nanje nitwa Kuri Arsena umuririmbyi mu mugwi wa Arselo Twins. Ego murakoze cyane ariko nagira ngo mutugire kirengeye izina ryanyu siko mutugire mwebwe Elodie Arsine zukuri muri bande muri bande nje ndabona abantu basa ariko abariko atrava baza ko ari image imwe twagize siko reka mubabwire ko tubona amasura abiri ama visage abiri asa Ego turamahasa twavukiye rimwe mu ndimi umunsi umwe. Ego tukaba twitwa Arselo Twins ivuye muri Arsine hamwe na Elodie donc hama tukaba turi abakozi b'Imana tukaba dukorera Imana biciye mu kuririmba. Tukaba turirimbira kuri Église Vivante yo kwijabe niho turerewe turakunda Imana. ase cyongerako Ego hamwe n'ivyo navyo no kuba turi abaririmbyi turi abahanzi kazi turavuza ivyuma kugira ngo duhimbaze Imana mu buryo bwose. Je ndavuza guitar mwakibona nawe aravuza piano. Ego nico kindi no kongerako. none kuri uko kumva twamuririmba mwamenye ryari iyo ngabire iri muri mwebwe mwatanguye kwikoresha ryari mwayimenye gute? Hari itariki 25 z'ukwicumi 2011 niho hari umugenzi yarafise mukuru we yafise evenement bakina amafilme bagiye kuri plage baradutumira tugende kubagirira publicité. Mu nyuma turagenda nk'abantu nyene dutumiwe ko twari twabafashije publicité y'iyo evenement. Hama par après umwe uwo bavukana umukobwa yitwa Emily nawe nibayo karatwumviriza twamushimira cyane aratubwira ati twebwe je numva hari indirimbo nifuza gupresenta ndabinginze mumfashe kuyiririmba. Kuririmba n'ibiki si ibintu biri bizarre ni rya mbere nta nibyo twari tuzi cyangwa ati okay mu bugwaneza bwacu reka tubikore. Hama turamuririmba turamufasha mu nyuma duhejeje tuvuye kuri stage kandi byagenze neza niho yatubwiye ati tujye murazi ko mushobora kuririmba mwebwe cyangwa ati bya vrai ati hari ikintu nabonye muri mwebwe kandi ntegerezwa kukivomera. Après aradufasha turatangura aratubwisha ama repetition tukaza turazinduka cyane nka 5h 6h kuri église akatubwisha ama repetition cyane. Mu nyuma tumaze gutandukana tuvuga ati kuri natwe turashoboye
niho rero twaza tubandanya tumaze gutandukana nawe tubandanya gutyo turarushiriza ko twarabona ko hari ikintu kana k'Imana yakize muri twebwe ego hama mu nyuma muri 2013 niho twaca twinjira muri chorale turabandanya imirimo gutyo 2014 dutangura kwiga ama instrument gushika uyu munsi ego 2019 niho turashira ahagaragara igikorwa twategura kuva mbere ego none nko muri iyo parcours yose kuvuga kuva bitangura muri 2011 nta ntambanyi byamwagiye murahura nazo mva ko mwari muri abana batonya kandi byari ntugira bitamenyerewe cyane abana batonya baririmba gutyo nta byagiye birabagora mu nzira ego birahari nk'ijya mbere tugitangura ntitwari tuzi ngo baririmba gute canke ngo babigenza gute ariko twaragerageje kubaza ama information ntibyatworohera igituma mvuga ko bitatworohera byavana n'ukuntu tubifatanya n'ishure tugasanga ku ishuri utegetswe kwikoncentra kuririmba urumva umwanya ntibitworoheye ikindi finance genre uburyo ntibwatworohera cane ariko Imana ni nziza urazi ko yiyumvira kutugira neza ko bukeye ko bwije ntawe ushobora kwihebura yego intambamyi zirahari ariko turushishaho kunesha muri byose ko bukeye ko bwije niko novuga yego turizera ko imbere ari heza ndumva mu kanya bahava baba n'abavuga butumwa okay hama intabane ko ndavugana ko ndavuga intambamyi ya gute entourage muhira kwanza canke mu babanyi mu bagenzi banyu ntibagiye barabakumira canke mu mvumenga birateye isoni yuko mfata gitari undi ufata piano canke mu mvumenga murageza ahantu kuririmba mukabona hari abandi bantu bakuze iki twimenyere kuri ba Dodo na Apollinaire ukavuga ati mugatinya canke mu kuvumenga kwa kundi ko kwishira hasi kwa ego novuga yuko byarabayeho cyane ko ndibuka umunsi jewe hari n'igihe twagira ama competition tukagenda mu competition y'abaririmbyi ukumva bababwiye ati cyangwa kagenda ukaririmba ukumva abaririmbyi ukuntu baririmba ukavuga Imana jewe ahantu bizogenda Yesu Kristo hama hakaza n'abandi bantu ugasanga yo n'igihe mu muziki hariyo kuririmbira ku manoti ukaririmba ama demi ton gusa igihe hari umunsi nibuka nigeze nari ku ishure twari muri Groupe nari mu baririmbyi twari dufite repetition ico gihe hama umuririmbyi yatugisha repetition yaririmba mu ba Heavenly Melodies yaradivema kuririmba antuka yaririmba neza nkaryoherwa sinzi ukuntu tuweje kuririmba repetition arambwira ati ndakubaza wowe uri umuririmbyi amgateye ko ndi umuririmbyi kuri ndagerageza ngo yango ahubwo bihebe byarakunaniye ngo ntuzopfa unavuye aranshi intege arambwira ati kuririmba sivyi wawe warihenze ndababara naramaze ngira nka twamwa ndiko ndababara ndiko ndasaba kwikonuvera kugira nibuke bazi ko hari ikintu kana antuka yaranciye intege ntubura baguca intege ariko kandi ndayimushimira kuko simba ngeza honde ko byampaye intege yuko gusubira gukora cyane gusubira gutravaya cyane ko navuga nti twasuye guhura nzomubwire antuku ndibuka umunsi twarahuye yaraheze nk'imyaka 2 arambwira ati sinari nzi kuzoshika ngaho ndashima Imana cyane antuka hari ibintu byinshi ucamwe kuvyerekeye instrument naho nanje umukobwa avuza gitari canke piano ni ibintu bitabaho mu Burundi ha umuhungu we yigeze kumbwira ati wowe ni wavuza ntuzogira na mariage ndagira ubwoba n'ukuri ndavuga ni Yesu Kristo ngo nta umugabo azogutumbera ndagira ubwoba ndajugumira muga ndavuga ni je ndazi ico nifuza numva muri jewe no himbaza Imana nta na kimwe kandi kidashoboka barambwira yuko hari abakobwa benshi badashobora kuvuza bitoshoboka ariko ndavuga nti je bizoshoboka il suffit juste ko ngira patience no ku persévérer kuri babandi bose bavuga ngo ntibishoboka cyangwa ngo ntibizoshoboka mubona gute tubemeje umugani w'abaraho reka muducishirize ko gatonya tubemeze siko tubereke yuko byose birashoboka
urumva kimwe gusa novuga nti aba bantu bakwiye gushikikirwa umuntu wese akaraba ino video please banza ukande kuri j'aime siko wongera ukande kuri subscribe hama ugire partage inshuti n'abagenzi bawe bose bayibone bose hama ushaka kubashigikira umuntu ashaka kubashigikira yogira gute ko je ndumva ashaka kubashigikira vraiment niteka ridasanzwe tuba tugiriwe ashobora kuza agatwandikira kuri Instagram canke akaturondera kuri Facebook yego turase konti ya Arselo Twins biroroshye cyane yego mere yaho nyene nko kuri YouTube yabo iyi ndirimbo bayishize ko vendredi siko ariko imaze gushika kuri 612 hari amakommentaire abantu bashoboye ko barankuaja kabisa indirimbo mwumvirije n'amajambo yayo mwumva yuko ninde yayanditse mwandikira hamwe bigenda gute ni Arsini yayanditse yego elle a été inspirée par le Saint-Esprit kabisa kandi Imana ibihere gucubahiro nukuri nanje iranyuzura cyane iyo ndayiririmbye for real ngera nko ku munsi ndayumviriza inshuro nka 20 niko novuga vraiment zibaye diki uko nguma numva inyuzuye nguma numva noguma ndayumviriza gushasha harimo découverte harimo découverte sinzi ushaka kuyumva iyo découverte ja kuri YouTube cyane Arselo Twins hama ugire uyumvirize uraza kuyumva ni indirimbo irimo amavuta j'ose le dire nakuri Imana ibihere gucubahiro kandi bayisangiza n'abagenzi babo yego bayisangiza n'abagenzi babo ego hama nashaka kwabaza ikibazo kimwe nimba atari banga muri 2019 nibihe bikorwa mu dutekereye nta bikorwa bihari canke basi tureke kuvuga 2019 tureke kwirimita uyu mwaka siko dushike kure ni kihe kintu mwifuza gushikako nkamwebwe umuntu avuga ati ni hehe ushaka gushika ni hehe amaso yanyagera hari proverbe ivuga ngo pour mieux sauter il faut reculer novuga yuko imyaka iheze twariko turitegura suko turaheza kwitegura ariko twariko turitegura kugira ngo tuze gutanga ibintu bizima tuze gutanga ibintu by'ukuri byiza iyi 2019 turategura cyane tuko turategekanya gusohora album yacu ije ahagaragara bazobibona yego no mu yindi myaka naho album imaze guhera turategekanya tuko turategura concert y'ubwiza cyane concert nziza non seulement n'indirimbo zizosohoka n'ama clip yazo atazobera ngaha ayandi azobera mu bindi bihugu byose biriko birategurwa nukuri turabona kure turabona gushikana Kristo hirya no hino kandi imitima ya benshi izokira urakoze cyane nukuri je ndumva ari ibintu bizima kuba twabagendeye tukashika hano niteka ridasanzwe siko hama ariko numva ntakaja mufise mugira ariko aradukurikira yego je ndagafise nashaka gushimira cyane umuntu wese adufise ku mutima kandi nashaka gushimira cyane nawe uri kuraturaba nizere ko ugiye kudushaka umutima nashaka gushimira abantu badusupportinga ntibikenewe ko ndabavuga ariko aho bari hose Imana ibahezagire nashaka gushimira abavyeyi bacu baradushigikira nukuri ni ikintu gikomeye cyane ufise abavyeyi bagushigikira uragira ingoga nukuri nashaka kandi no gushimira Imana muri byose eko nivyo mfise mvuga ko ni wadushoboza byose ndashimira cyane nanje abadukurikirana abadufasha kuri Facebook hari abaduha impanuro abavuga ati ikintu cyagenze neza ndashimira umuntu wese agira icyo aterereye ndashimira namwe mwatwiyumviriye mwagize neza cyane yego album yahera yego turabashimira kuri mwebwe mwese mweko muradukurikirana kuri Burundian Gospel TV ikiganiro cyacu akaba ari ahagirangiriye nongeye kandi kubibutsa from video iri show kabisa ndabasavye yuko mugira like mukongera mukagira subscribe mukongera mukayisangiza n'abagenzi banyu n'inshuti wabanyi abantu bose urumva kandi vraiment musige commentaire twumve yego murakoze cyane shalom